Murahirwe mwebwe aboro niryo jambo rishira hamwe amajambo yose twumvise uyu munsi. Umuntu yaremewe ubuhirwe, twaremeye ubuhirwe, twaremewe kuba abantu bahiriwe. Kanatsinda nitworeka kuremerwa ubuhirwe kuko ni Imana yacu, ni Imana ihiriwe. Imana iba mu buhirwe budahera, mu buhirwe budahera. Kandi yaremye umuntu kugira ngo ase nayo abone kwiyamira nawe mu buhirwe budahera. Gusa ikibazaho cahavuye kivukira naha ubwo buhirwe budahera umuntu yobushikamwo gute? Uburyo bwo gushikira ubuhirwe budahera n'iri jambo ryuguruye aya majambo Yezu ashikirije abigishwa biwe. Murahiriwe mwebwe aboro, kugira ngo umuntu abe mu buhirwe nuko aba umworo. Ubworo rero muri Bibiliya ni ukuvuga umuntu azeye byose ku Mana, kandi ibyo kuri iyi si bidashobora na rimwe kumumara inambu afise, kuko yategereye ko inambu ayimagwa n'Imana, umutima we uhozagazwa n'Imana, kandi akaronderera byose ku Mana. Umuntu yahavuye yihenda rero, yiyumvira ko ubuhirwe ashobora kubwironkera mu kurya ibiryoshe, mu kunywa ibiryoshe. Yahavuye yitiranya le bonheur et le plaisir, le bonheur et le plaisir. Umuntu yitiranije ubuhirwe n'ibiryohera umubiri wiwe, ubuhirwe n'ibiryohera umubiri wiwe. Mu yandi majambo yibagiye ko ubuhirwe nyabuhirwe buba mu mutima butaba mu mubiri. Bica bituma rero umuntu arondera iby'umubiri gusumba iby'umutima, yirukira umubiri gusumba umutima, yitwararika cyane umubiri gusumba umutima. Nibyo nk'umunsi twogira tugahajya mu isengero, tugahamagara abantu bose bari mu isengero, tukababaza umwe wese ingene yazindutse yitwaritse umubiri wiwe ko aricyo kimwe no ku mutima. Tugahera kubaje bipesuye bashize ko ibintu byinshi ku mubiri, tuti umutima wawe uko tubona witwararika umubiri, ubwo niko witwaritse umutima. Twoca tubona ingene uko kwihenda gushobora kubandanya mu buryo bwinshi. Murahiriwe mwebwe boro. Ubu bworo si ubwo ku mubiri, ni ubwo ku mutima. Umuntu ategera ku buhirwe bwiwe, ukushikira uguhozagara n'uguhigwa ku mutima biri ngaho. Mbere hari umugabo w'umufaransa, umwami akomeye, yanditse mu gitabo ca Faransa. Uyo muntu yatowe mu Faransa yarahiriwe, yagomba kuronka impuzu y'umwana wiwe kubera ko yagize umuhungu. Umwami atunze cyane, umuhungu we yaragwaye, agwara ibyo bita kuyinga, acarondera mu bapfumu bose wo muvurira umwana. Abaganga bo bari bananiwe, abapfumu bacambwira ati kuko baboze umuti, abapfumu baratora iminsi yose uburyo bwo kubesha umuntu. Bacabwira uwo mwami ati kugira umuhungu wawe akire, rondera kwisi yose aho ushobora gushika umuntu ahiriwe, amuha agashati kiwe niyakambara azoca akira uko kuyinga kwiwe. Umwami aragendura hose, yumvise uwundi atunze cyane, umwami yatsinze ibihugu byinshi, agenda ati urahiriwe. Yarabuze n'umwe. Uwo yashikiriwe wa mbere yari umwami atunze cyane, afite asuku. Amubwira ati wewe urafise ibintu? Ati nta kintu na kimwe ntafise, ibyo ntafise narabirondeye byose ndabifise. Ati none urahiriwe? Ndarara ntasinziriye, iyo niyumvire ko ibintu nzopfa nkabisi. Warumva ko adahiriwe, hanyuma ahura ararondera mu migwi yose y'abantu. Ngo yarahuye mbere n'umusaserdoti, waramubaza ngo arabye gushika amaze kumubwira ingene gukora ubutumwa n'ingene ahimbawe n'ubutumwa bukora. Amubwira ati hari ikintu woba wipfuza? None wowe wipfuza kuba musenyeri? Hari uwovya kubera ko yaruhishijwe n'ivyo bintu ngo acaja guhiga, ariko arahiga yumva ijwi ry'umuntu aririmba neza, arakurikira arakirukire mu ishamba, acabona umugabo umusore atwaye ku rutugu
imintuze amashami y'imizabibu aramuhagarika ati jeune homme ati uranezerewe ati ego mwami je ndanezerewe ati nashaka tujane iwanje uze kubiwanje ati mwami nze kubiwanwe kubera iki kugira ngo iwanje ndaguhe ibyo wifuza byose ngo aca mwishura ngo mwami urambabarira jewe nta kintu numva noguza ubuzima mfise numva ubuzima ndimwo burankwiye ndahimbawe nta bindi numva nobuguza nshima kwiberaho ahandi gucyanye wa mwami ati ngiye nashika rero ati ngira rero ndagusaba iki kandi vraiment ntukinyanye wa musore ati ico nsaba mwami je ndagishobora vraiment ndakikugirira ati ndagusabye umpa agashati kawe wa musore ngo acaratwe nta shati nimwe mfise bagaca basozera ngo l'homme n'avait pas de chemise ingorane rero y'abantu nuko biyumviriye ko ubuhigwe buri mu bintu by'umubiri mugabo mu by'ukuri ubuhigwe nyabuhigwe Imana yaremeye umuntu buba imbere mu mutima. Ibi rero Pawulo avuze abwira ati urongora ararongora kandi azacumuye, utarongorwa urongorwa kandi azacumuye. Mugabo jewe no bamenyesha yuko muri ibi bihe turi mu mwoshaka mukabireka, kubera yuko ahabwira rero abamwajije ikibazo turongoresha nke tureke, kuko abo barinda kubibaza si vocation yabo, urinda kubibaza niba ari vocation ntiyumvira ko niyarongora azogira ubuhigwe, arondera ubuhigwe mu kurongora. Urongora ntarondera ubuhigwe, agomba gutanga ubuhigwe. Umuntu azana uwo bubakanye kugira ngo amuhe ubuhigwe, uwo rero amuzana kugira ngo amuronke mu buhigwe, uwo nashaka bireke, kuko azogira amagorwa menshi, kuko arondera ubuhigwe mu wundi muntu kandi bidashoboka. Ariko ufise vocation y'ukurongora y'ukurongorwa, arondera uwo yosangiza ubwo buhigwe, nk'uko Yezu yashatse kurongora acaza ku isi kugira ngo aronke abantu benshi yoha ubuhigwe. Mbere akanababwira ati dawe yarampaye ibintu byose, nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe nzobaruhure. Nguyo rero waje kurongora abikwiye, abandi barashaka birekere kuko naco bimaze. Muri Canada niho bagize enquête bagira ngo babanye abasore n'abahungu gituma agomba kurongora no kurongorwa, basanga 80% bagira ngo jewe ngomba kurongora cyangwa kurongorwa ngo ndonke umuntu ankunda. Abagize enquête baca baragira ubwoba bwose ati none kumwe wese agomba umukunda, abakunda bazopfaye, aho kuvuga ati jewe ngomba ndonke umuntu noho urukundo rumbiramwo. Yezu yaje kwabira isi n'abantu bose kuko afise urukundo rurenze ashaka guha abantu, gushika abwira ati nimukundane nk'uko mubona nabakunze. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Uyo ni wakwiye umugeni, kandi uwo niwe nyene umugeni, kandi umugeni nawe agenda kubaka abwizwa kugenzwa n'uwo mutima. Ukurondera rero, kurondera ubuhigwe bw'umubiri byarahubishije abantu, nibyo shetani ikoreramo abantu rero bagahuba. Murahiriwe mwebwe bo, umworo n'uyo nta n'agashati afise, mugabo ubuhigwe afise mu mutima butuma yumva ko ubuzima bwiwe buhozagaye. Imana rero nico yaturemeye, kandi ntawe ushobora guhozagaza umutima wa muntu atari Imana yonyene. Umaze guhozagara rero gutyo arashobora kuja muri vocation ari yukwebera Imana, ari yukubaka, kandi ubuhigwe buguma bwiyongera kuko arahiriwe kandi agatanga ubuhigwe. Urakaza Mukama Yesu.